Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru abagiriwe azindutse abariko aravugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, iperereza, mu gatekazi na muntu, amakungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose abari ijya nino mu kibano. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu ariko aravugwa kuri iyi saha. Iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru yacu rero yo kuri iyi saha araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mwibohero rya Gitega ibara ryagusubiriye kugwa. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko amakuru dufise amagara yiwe atifashe neza mw'iribohero rya Gitega, ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu yaba yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo ngo bivanye nuko yoba yahawe isumo. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido turabira hamwe ivyatangajwe n'umukobwa wiwe Darlene Bunyoni agaragaza bijanye n'urupfu rwase ariwe Arengiyome Bunyoni. Uyu akaba yarahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, nyuma akaba yaraje gupfungwa yagirizwa ushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Mukanya ku buryo bw'idonido turaza kugaruka kuri ayo makuru. Mwene makuru kandi ngo umupastori ntakwiye kubaho afise ibyizigiro ko ngo azotungwa n'ishengero nka kera. Navyo turaza kurabira hamwe zimwe mu ntahe zashizwe ahabona na bamwe mu bari mu bitavye isengesho. Turaza kubigaruka ko navyo ku buryo bw'idonido. Naho buhumuzaho indero ngo y'akanovera irakwiye gutsimbatazwa mu mashuri hose. Ibi navyo turaza kurabira hamwe ababishize ahabona. Reka ndakwibutse ubanze ufyondese wivure, partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya kuri imbonesha kuri yanyu ari no yacu imwe Rudende ya Isange TV. Amakuru yacu ku buryo bw'idonido reka tuyahere mw'ibohero rikuru rya Gitega. Amagara ya General Arengiyome Bunyoni ngo yoba atifashe neza mu gihe atariko ngo aremererwa kuja kwivuza. Abegereye General Arengiyome Bunyoni baraye baduhaye ubutumwa bagira buti: mwaramutse neza, nagira ngo ndabasabe ko mwotahabariza Arengiyome Bunyoni. General Arengiyome Bunyoni ngo kubera ko amagara yiwe atifashe neza, ararwaye cane, uravye urabona ko ngo arembye cane kandi ngo ntihagire umuntu abesha kumwe ngo bahora wabesha ngo ni ububeshi. Vy'ukuri ararembye kandi cane, hamwe atacokorwa ngo barokore ubuzima bwiwe ngo bwohungabana umwanya n'umwanya, ngo mu vy'ukuri ararwaye cane. Ibi kandi ibi ngo babivuze nukuri kandi ngo n'abatwara ibohero ngo barabizi, gusa ngo ntawuzi igituma babona amagara ya General Arengiyome Bunyoni ari mu kaga ngo bakinumira. Kuri telefone batubwiye bati ntabona neza, biraboneka ko arembye cane kandi amerewe nabi, nituriko dusaba ko arekurwa, niba murekure yivuze neza hanyuma bamufunge igihe bashaka, ariko bamufunge akomeye. Ukwivuza ni uburenganzira bwa kiremwa muntu wese, ni kandi n'uburenganzira bw'umupfungwa. CNIDH irakwiye kuja kuraba uko uyu munyororo amerewe. Abatwara igihugu ntibakwiriye kwiyobageza ko ngo nabo batazi aho ejo hazoba hameze cankwe aho bazoba bari. Vyaba byiza kandi ngo bamwemereye bakamurekura akaja kubanza akwivuza, ngo byaba byiza kandi bakurikiranye kino kibazo ca Arengiyome Bunyoni. Naho muhumuzaho indero ngo y'akanovera irakwiye gutsimbatazwa mu mashure hose.
Buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekeye ahamagarira abajejwe igisata c'indero ndetse n'abagafasha mu iterambere ryaco gushira inguvu hamwe ndetse mu guteza imbere indero y'akanove. Ako kamo yakabateye kuri uyu wa kane mu nama yaremesheje yo kurabira hamwe ingene boteza imbere inyigisho. Buramatari Ndaruhekeye yashimiye abajejwe indero ku kibanza ca mbere bagejeje ko intara ya Buhumuza mu kibazo c'umwaka w'icenda cakozwe mu mwaka w'ishure urangiye. Yibukije kandi ko indero ari urufunguruzo rw'iterambere ry'igihugu, araheza ndetse yasaba abo bose begwa n'ico gisata gukora uko bashoboye kose ngo mu gukumiza iyo ntara muri ico kibanza ndetse no guteza imbere indero y'akanovera. Naho biruko kandi intambamyi zo ntizibuze, aho abayobozi b'indero mu ntara z'indero za Cankuzo, Muyinga na Ruyigi bamenyesheje ko muhakiri ikibazo vy'ubukene bw'amashure, ubw'abigisha, ubukene bw'intebe ndetse n'ibindi bitandukanye. Akaroro katanzwe nko mu ntara y'indero ya Muyinga ngo hakenewe kubakwa ibirasi birenga 800 nkuko Blaise Pascal ayitwara yabishize ahabona. Buramatari Denise Ndaruhekeye kandi yasabye abafasha mu migambi yabo gufashanya n'inzego mu kwihutira gutorera inyishu ibibazo byigaragaza. Uwo aramutswa intara ya Buhumuza yaboneyeho ndetse akaryo ko guhamagarira abajejwe intwaro kuva kurongoye inzu 10 gutuza ikibazo cyo guheba amashure, aho ngo yagabishije abakuru b'imitumba nguko bizoboneka ko ngo yabigize sinda bibazwa ko ibihano ngo bimurindiriye. Naho umupastori ngo ntakwiriye kubaho afise ibyizigiro ko ngo azotungwa n'igishengero nka kera. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 18 Nyakanga y'umwaka, umunsi wo kurangiza inyigisho z'imisi 3 zatunganijwe n'ishengero Yesu n'Umwami rifatikanyije n'ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafurika ry'impuhwe make. Pastori Tuyishimire Leonard yamenyesha ko abaserukira amashengero n'abungere ngo b'amashengero bari mu nyigisho batahanye ubutumwa buvuga ko abantu batosamazwa niki na kiriya ngo bibagire intumbero y'Imana, ngo ahubwo abantu ngo bizere kwishi kandi ngo gutandukanye, ariko ngo bariko barigishwa ukuntu bo kwizera ubutumwa bwiza bwonyene. Ngo ni inyuma y'ubutumwa bwiza barigishijwe abakristo ibijanye n'ibikorwa by'iterambere, bakereka abapastori yuko umupastori adakwiye kubaho afise ibyizigiro byo kuzotangwa n'ishengero nka kera, ngo nta mana ikibaho, ngo ategerezwa kubaho atunzwe n'amaboko yiwe, akamya kandi ko bitakimeze nka kera, ngo kubera ko kera ngo batungwa n'ishengero, ishengero ngo ryo ryarabazanira ibyo kurya ndetse n'ibigira 10. Tuyishimire Leonard agira ati ubu ibintu byarahindutse, hageze aho abapasiteri bakora kugira ngo bafashe amashengero yabo. Ngo izo nyigisho rero barazishimikira ko cane ishirahamwe make ngo nico rikora mu bijanye no kwigisha abapastori uburyo bwo kwiteza imbere. Tuyishimire Leonard kandi avuga ko abapastori bamaze kuvyakira, ngo baratahura ko ibintu vyahindutse, ngo bategerezwa kuja ku kivi bagakoresha amaboko yabo, hanyuma ngo bakitunga bakanaterera mu iterambere ry'igihugu. Yagize ati turi mu mbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 iteye imbere mu mwaka wa 2060, niyo ntumbero bayifashe nk'iyabo. Tuyishimire Leonard agira ati ni intumbero y'igihugu ariko twayifashe nk'iyacu kurusha abandi bose, ni ico gituma twigisha tukaja no ku kivi. Ubu abapastori barahindutse cyane, aho uwo munsi usanga abapastori aribo ngo barimyi ba mbere, aribo ngo bagwiza tunga ba mbere biciye muri izo nyigisho bagiye bararonka biciye mwishira hamwe MAC.
Abitabye izo nyigisho bungutse byinshi bitandukanye. Bamwe mu bari mu nyigisho ngo barashima cyane kuko zigiye ngo kubafasha byinshi, nka Rev Pasteur Maurice Ngoro yaje ava mu gihugu ca Kenya, we kubera akamaro ngo yazisanzemwo, asaba ko ikindi gihe ngo botwara izo nyigisho muri Kenya zikaberaho ngo zikahabera kubera ko akunguko ngo kadasanzwe ngo ku gihugu cabo. Yaciye kandi asaba Pastori Tuyishimire Leonard arongoye ishengero Yesu n'Umwami ryatunganyije izo nyigisho ngo ko yofasha akabaronderera inyigisho nk'izo zikazotangwa mu gihugu ca Kenya kugira ngo zifashe amashengero yo muri ico gihugu. Pastori Irutingoma Manase Umurundi yari mwizo nyigisho, nawe nyene yatashe yinovera izo nyigisho ngo bagiye kubandanya bashikana ibyo bize mu miryango, mu kibano ndetse no mu mashengero baje bavamwo, kugira ngo bizafashe bashobore ngo kubihuza n'imbona kazoza y'u Burundi, kuko iyo ingo n'ishengero ngo bigize igihugu. Pastori Bukuru Marie Letitia wo mw'ishengero Amaraso ya Yesu nawe nyene ati izo nyigisho zaje ku nshuro igira indwi ngo zirabafasha cyane, kuko hari inyigisho ngo hari byinshi ngo bimaze guhinduka mu mashengero, kuko ngo abapastori bazitaba ngo ari benshi, aho atanga akarero ko abi ngo bigishijwe kutarenza urugero ngo kubijanye no kwizera n'ubwenge, ngo urasanga umuntu aja ku rugero rwo kwizera ngo ku buryo umengo n'ubwenge ntibukimurimwo. Apotere Alence Seliko yemeza ko ico ngo yarose ngaha muri izo nyigisho kuzohindura ubuzima mu gihugu c'Ubuganda. Mu majambo yuzuye ishimwe ndetse no gutangara yagize ati, ni umwigisha w'ijambo ry'Imana mu gihugu c'Ubuganda. Kwitaba iyi nama byambereye umugisha udasanzwe. Inyigisho twarose zari zifise uburemere, zifise kandi ugutabuhuza, kandi zirahindura ubuzima. Avuga kandi ko naho iyo nama yamuhaye ibintu byinshi ngo ntiyashoboye guhisha umubabaro wo kubona ngo hari abatashoboye kuyitaba. Agira ati, igituma numva afise intimba nuko abantu bose batashoboye kuba ngaha. Hari benshi babaye mu rujijo rw'impemu, ariko abari ngaha barose ibikoresho by'ukuri. Naho amafaranga miliyaridi 3 z'amarundi niyo agiye gukoreshwa mu kurosa abenegihugu amazi meza no gufasha abatishoboye. Kuri uyu wa 19 Nyakanga y'umwaka, mutambukanyi umukuru w'igihugu c'u Burundi Andrine Ndayishimiye akaba anarongoye ikigo kijejwe iterambere mu Burundi OPDD hamwe ndetse n'ikigo Umugiraneza, yatanguje umugambi natwe dutera imbere ugiye gukwiragiza amazi meza ava mu kuzimu akazokwimbwa mu bibanza 14 vyo mu ntara za Gitega, Butanyerera, Buhumuza ndetse na Bujumbura. Ayo mazi kandi azokwimbwa ku buryo ngo bungana n'amafaranga miliyaridi 3 z'amarundi yatanzwe n'ishirahamwe ryo gutumatumanako Viateur Burundi rizwi ku izina rya Rimi Cash. Ibikorwa byo gutanguza urwo mugambi natwe dutera imbere vyabereye mu isoko rya Kinyamaganga ku musozi wa Kibimba, intara ya Gitega. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Andrine Ndayishimiye yamenyesheje ko umugambi wo kwegereza amazi abenegihugu ufise intumbero yo gusahiriza leta mu gukwiragiza amazi meza mu gihugu ndetse no gufasha abafise amikoro make gutera imbere. Andrine Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko uwo mugambi witwa natwe dutera imbere ngo kuko ata muntu ashobora gutera imbere atagira amazi meza canke isuku, ndetse akaba yateye akamo abenegihugu gufata ayo majambo nk'icivugo ngo kuko ari muri iyambona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko uwo mugambi uzofasha abatishoboye mu kwiteza imbere biciye mu kuronka ibitungwa bito bito, ndetse akaba atibagiye gutera akamo abarundi bose kwama bagira isuku ryo ku mubiri ndetse n'iryo ku byambarwa. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Viateur Burundi Fanny Twongoson yamenyesheje ko umugambi natwe dutera imbere uzofasha abarundi benshi kuronka amazi meza byoroshe kandi ku buntu, ndetse akazobafasha guteza imbere amagara meza hamwe ndetse n'igisata c'indero. Uwo muyobozi kandi wa Viateur Burundi yanashikirije ko uwo mugambi uzofasha kandi guha uburyo abatishoboye biciye mu matelefone kugira ngo bashobore gukora imigambi yo kwiteza imbere. Ico mwamenye kandi nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ahejeje gutanguza umugambi natwe dutera imbere, yaciye agendera ishure ry'akarorero ryo ku mutumba Gihinga muri komine Nyabihanga ryitwa Les Secrets du Savoir, aho ndetse yari agiye kwirabira uko abanyeshuri bariko bakurikirana ivyigwa muri kino gihe c'intango y'umwaka w'ishuri 2025-2026. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari turabashikiriza kuri iyi saha, tube dusozerenga tuze gusubira mu makuru araza kuba ageze uko. Gusa nawe busa gufyonda suivre, partage ndetse na sabone mu gihe mwoba muri dukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi, abari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu. Kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Duterwa intege namwe kuba muri ko mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza umwanya n'umwanya. Amakuru yacu rero reka tube tuyasozerenga ayaka kanya tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweko.